ku civugo ninga dushigikire ubumenyi n'inkino zo mu ndakazoza 2040 na 2060 haraye hasozerewe inkino z'umupira w'amaguru ku mutumba wa Ninga yo muri zone Gihanga zari zatunganijwe n'imvukira zaho mu ntumbero yo kurinda abana muri ibi bihe bari bamazemwo by'akaruhuko. Muri izo nkino zuguruwe n'umukuru w'umutumba wa Ninga ari kumwe n'urongoye zone Gihanga, urukino rwa mbere rwakinywe n'abana batarenza imyaka 14 aho umugwi w'amasipiri watsinze umugwi Academy Ninga FC biciye ku mipira y'imiterekano, mu gihe urukino rwari rwarangiye ari ubusa ku bundi. Urukino rwa kabiri rwakinywe n'imigwi y'abakuze aho umugwi wa Rukundo FC wo kwibarabara rya gatatu watsinze umugwi Urumuri FC wo kwibarabara rya gatandatu mu mwanya w'iminota 30 y'inyongera, igitsindo kimwe ku busa, mu gihe iminota 90 yari yarangiye banganya ubusa ku bundi. Inyuma y'izo nkino baciye batanga ubushimwe ku migwi yatsinze, abakinyi bigenjeje neza, abatsinze ibitsindo vyinshi, abamenyereza, abahagarikizi n'abandi. Inkino no gutanga ubushimwe biheze, bakaba basozereye uwo munsi baja gushikiriza ibirasi vy'amashure vyasanuwe n'abavuka mutumba ba Ninga mu ntumbero yo gushigikira ubumenyi. Abavuka mutumba bakaba baranezerejwe n'ukuntu biyunze mu gukora ico gikorwa cy'iteka, ndetse ngo bagiye gukomerezaho. Murabona ko abari kure barashoboye kuza bakitaba kamo kubera ibikorwa vyiza mwakoze byo kuvuga ico dukenye ku mutumba wacu kugira ngo abana bashobore kwiga neza. Mwese murazi ingene iki kiraro ahora gisa, urabona ko cyasubiye gusa neza, uri kararengana ngaha arabona ko habaye ibikorwa byabaye kwishure. Nagomba ndabatera kamo kujya mwamye nuno munsi muze tubikore. Buryo ubumwe buzodufasha gushika kure, intambwe n'indende turiko ari abana binakunda yuko gutya kugira bashobore gushaka umuze ku mugambi w'iterambere. Tugiye gutunganya amanama, twongere dutunganye n'ibikorwa by'iterambere rusangi, tuzobonana kenshi, tuzovugana kenshi, kumbure tuzomenyana. Leopold Ndayisaba, musanteri wa komine Mpanda akaba n'umuvuka zone wa Gihanga, arakeza abavuka mutumba ba Ninga ngo niteka ku bikorwa vy'iterambere kuko ngo nabandi babigirako. Zikuri niteka kuri no mutumba, aho mbere kuva mu bitanguye no vuga nti mu mwaka uheze hariho n'indi mitumba yatanguye kubafatira ko akarorero. Mwabaye itara, mwabaye umunyu w'isi. Muri village ya gatatu Nyeshanga batanguye kubafatira ko akarorero, kumbure n'indi mitumba izo ziraza. Rero nkavuga nti ni igikorwa ciza mwerekanye cyo guhuza abavuka mutumba kugira ngo mugire ico mukoze mu iterambere. Akaba kandi yabatumiriye kubaka amashure ageretse kumvo zo gukoresha neza agataka. Mwari mwumvire ko mwokubagura amashuri muduze mukaja hejuru. Musanzwe kubaka tuja hejuru bituma tugaba novuga nti twagukirwa tuja mu kirere, sivyo? Nuko ko akantu gatoya urakubaka ko ibintu byinshi. Uwo mugambi rero nashaka mu vyure, imvukira mu vyure, kuko ahandi ho womenga mwari mwumvira ikintu kitari ciza. Cende bamenyesha yuko nzobashigikira, ariko ico cimviro tugikora tuduze hamwe n'uzorengana ngaha azovuga ati nivyo. Ntagireyo undi mutumba muri iyi zone ya Buringa uziyumvira kubaka amashuri uduze, tubanze dukora ivya mbere, kandi nanjye nzotera bimwe bikomeye cyane.